Banywanyi barimo TV ndabaramukije muri hose akaba ari Jean Pierre abashikiriza ibiganiro karibu kuri Remo TV hari heza kanya hari heza ibihe tudasubira gukora ibiganiro kumvo zitavutuvuyeko karibu rero uno munsi ikiganiro cerekeye indirimbo ya Bob Marley indirimbo nibaza kwitagihe kuko ukuntu tubayeho kwisi ariko yari yaririmbye ari byo yari yashatse kwerekana kandi n'ibintu byama byabaye imbere yuko rongira ico ndayivuze ko nagomba muyumvirize ndagerageza nsigure mu byo nshoboye icivuga karibu rero mu bantu ku bantu hari akarenganyo abana ntibazi uwo bakizera uwo kwizera umwansi wawe wa mbere arashaka umugenzi wawe hama umugenzi wawe arashaka umwansi wawe wa mbere bamwe bazoza musangire mugabo iyo bari nyuma yawe bakakuvuga ukundi abagenzi bawe nibo bazi amabanga yawe kandi nibo bashobora kuyasohora no kuyavuga bareke abo bambaye iyo chapeau bayambare bareke abambaye iyo nkofero bayambare barantera inkoko bakantera indya z'inkoko mugabo nancabwa ntikokoriko bamwe bazokwanka kandi bakwereka ko bagukunda hanyuma inyuma yawe bagashaka no kukwica mugabo uw'Imana ihezagiye ntawuza ahindura ikintu na kimwe Imana yarakoze twararenganye ibikomeye abahemu n'abajya ku mitsi y'abandi baraza mugasangira iyo aba rero ijoro ryaca rica hari abantu boca biruka mureke cyangwa bareke abambaye iyo nkofero bayambare bareke abambaye iyo nkofero bayambare bantera utukoko bakantera indya z'inkoko mugabo njenja nivugira nikokoriko hari abazofungura makanezerwa hamwe mugabo iyo abijoro ryari guca rica hari abantu baca biruka bareke cyangwa mureke uwambaye chapeau ayambare bareke abambaye iyo chapeau bayambare murakoze gufata umwanya wo kumviriza ingene nariko ndasubira mu iyo ndirimbo nakoze ibyo nshoboye ibyo ariko aravuga rero ndi ibintu byama byabaye ndi ibintu biri kwisi niyo si tubayemo ubufisa mugenzi ufise inshuti ufise uri hafi yawe iyo hageze yuko utangara kenshi uratangara ugasanga uwo nyene yari hafi niwe agukoreye amakosa niwe akugambaniye mugani w'Abanyarwanda ariko niyo si tubayemo nuko nyene but aho ico nashaka kuvuga nuko
kenshi mu gihe ubona wewe iyo uri kuraja mu gihe ubona inzira wafashe mu buzima bwawe no kubandanya kuko ukore iki cyangwa ukore kiriya abantu bakugabirisha amaso hanyuma kenshi rero hari ibintu bibiri Imana yaduhishije nibyo nkunda kwiyumvira umuntu ntazi igihe azovira ku isi icyo ni cyambere icya kabiri umuntu ntazi icundi yiyumvira mpaka wenyine akivuga umenya ko akubesha cyangwa atakubesha icyo ukora urabyemera cyangwa ukabihakana rero nicyo gituma abantu tubaho mu bwoba tubaho twibaza yuko ugize uku hari aho byo ugira Imana ukabana imyaka myinshi ku isi ubwo uzi ko to utazogenda hanyuma ibyo uri kurakora ntuzi kundi ibyo nawe uri kurakora kuko ntavyo akubwira kandi ntavyimenya ibyo rero bituma tubaho mu bwoba ariko icyo je nobwira abantu nuko ufise vision ufise imigambi yawe ufise kurayikora buri uzozi biri cyo wawe ntawe muzojana n'umugore n'umwana mujana bivuga ko uriraba ukaraba nivyo urafasha ushoboye kubishobora ugafasha icyo ushoboye mugabo umwanya wundi utegerezwa kwibako ukabandanya ubuzima bantu mukiri bato bantu mukibandanya ubuzima panga imipango buni uri kuraja menye ko ushobora kwimenya atawundi ari iruhande yawe umuntu afite capacity yo gukora n'agahobo na gatonya bazovuga bazohora nagira ndaguha intege wewe uri mu bikorwa wibaza ko hirya no hino hari abariko baragukatira bagucaha bagutega uw'Imana yahagaritse aguma ahagaze bandanya hama mugabo ugenda ubuzima wikuraje murakoze ya Nibo TV na Jean Pierre bashikiriza ibiganiro naho utaha murakoze.